ishengero rya Pentecote ndarikunda kabisa baca bashira imbere bangira umushitsi wa mbere anyicarika ku ntebe y'imbere mu bibanza vya mbere egome umwanya bararirimba amakora yose arahera haragera igihe mu mwanya barakira abashitsi ego ndahaguruka ndabwira ati ndi mushasha naje kwiha kabisa umukozi w'Imana Pastor Gode ego niho yarari n'ubu mwaba mumubona ego hamwe n'umupasteri Evariste yari mwarimu ababona bose bari nibo baciye baduhikaze kubwiriza bwo kugisagara no kumuremera Pastor Gode nawe akorera ku Rubuye nyene niwe muvyeyi wanje ndetse n'ubu rero bamaze kunyakira ndanzangura ndabiga ngiye kwihana ntacyo nasigaje umuntu ngiye kwihana ntacyo yasigaje yego nihanye nk'uburandura kabisa hanyuma candagirira ubuntu baranyakira umudamu nawe yumvise ko nihanye we ntiyavyemeye benye ntashe ndavuga ati burya nakijijwe nahindutse turatahana nyene n'uwo umukozi w'Imana Tanusi turashikana muri katwebwe iwacu mu bisanzwe twagiriwe ubuntu itwari bwashike mu bigirwamana ngo twubake ibigirwamana cyangwa tugire ibiki twari gwari urugo rushasha bigirwamana byari mu miryango y'iwacu n'ivyari mu umuryango wacu nyara turihana mudamu nawe arihana neza buro turahagaze ubu turi abagabo babikwiye neza bafise ijuja n'ijambo Yesu yatugiriye neza yaraturanduriye twatuzu twa mitego aho tuba mwahabonye kandi ubu benshi inshuti bakunzi bacu mudukurikirana kuri runo rubuga rwa Sabanegwa TV aho muherereye hose turabaramukije amahoro y'Imana abari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari mu bihugu duhana imbibe u Rwanda Burundi Tanzania Kongo Kenya Uganda eka n'abari ku migabane yose igize iyi si abari muri Amerika abari muri Iburaya abari muri Australia abari muri Belgique abari muri Canada abari muri Espagne eka mu Bubirigi n'ahandi bihugu bitandukanye mwese mugubwe neza aho muherereye hanyuma rero uyu munsi ntituri twenyene turi kumwe n'umutumire twagomba tumusabe abidondore kaze mutumire wacu murakoze cyane nkuko mubivuze muri kumwe n'umutumire ku mazina yiwe yitwa Nyandwi Bosco akaba aserukira akarere k'abatwa cyangwa abo bitwa abasangwa butaka mu komine yacu nziza ya Ngozi ku mutumba Rusuguti agacimbiri Gatonde intara ni ya Butanyerera nkuko musanzwe mubizi ni intara yagutse kandi nziza egome hari ijambo muvuze ngo muserukira abatwa nivyo uko nukuri kuko natwe turi muri bamwe Imana yagiriye neza tuba muri iyo miryango y'abatwa kandi dukomoka mu miryango y'abatwa nyine egome turavyumva ko Imana yabagiriye ubuntu twagomba rero mushinga intahe muvuga iyo Mana mwabonye ngaho ku mutumba wanyu w'Igatonde uri mu gisagara ca Ngozi muvuge iyo Mana ingene mwayibonye kuko iyi shene yacu ya Sabanegwa TV ni shene ndoramana kuvuga ducishaho ibiganiro bivuga kugira neza kw'Imana namwe rero twagomba mutubwire muvuze muti mu muryango w'abatwa kandi muravyemanze natwe ntitwatanzwe kwakira agakiza ntitwatanzwe kuja kuri Yesu tudondorere rero mbe harya mwebwe mwakijijwe ryari twebwe mbere ko twakira agakiza twebwe Imana yatugiriye ubuntu twakira agakiza kuva mu 2002 gushika n'uno munsi turicyarimwo neza muri Yesu egome muravuze ko mwakiriye agakiza mu mwaka wa 2002 hama kuva ico gihe nyene murumva ko haheze imyaka atari mike imyaka 24 twagomba mushinga intahe kuko hari abantu benshi bibaza ko abatwa badakizwa bibaza ko umengo n'abantu basigaye inyuma mu bintu byose umengo
nabo ntibakizwa mengo bakunda inzoga bakunda kunywa urumogi bakunda niko twakuze tubona kera bavuga ngo abatwa ngo bakunda kunywa urumogi ngo nta kazoza bitaho ngo nta terambere ngo ntibakizwa muri make ngo umengo siho bari mwebwe mwoshinga intahe gute kugira ngo mube mugeze ngaha twabonye kari gisagara ciza giteye igomwe kirimwo amazu kirimwo amazu meza n'abantu basa neza eka mbere uko twahora tubibona kera twabonye ko batariko bimeze mwebwe n'ubuhe buhinga mwakoresheje kugira ngo mwakira agakiza ko mbona abeshi wasanga ivyo kwakira agakiza umengo ntibibaraba mwebwe byatanguye gute vyaje gute kugira ngo mwakira agakiza? Murakoze cyane. Twebwe icyambere twavuga nk'agakiza ibintu byoba byagutse cyane byo twara umwanya munini kuko benshi bibaza ngo agakiza bakagafata nk'umugenzo mugo twe twagafashe nk'umugenzo kuko katuzaniye iterambere ridasanzwe. Yego. Umuntu amaze gukizwa ku mubiri no ku mutima mwe muyera niwe muraritsi w'umuntu kandi niwe muzigamyi w'umuntu. Nago bavuga ku bijanye n'ubuzima. Yego. Ubuzima bwa mbere mu miryango y'abatwa twebwe iwacu kera twavutse dusanga ari ukubandwa no guterekera. Yego. Ariko ngira muravyibuka neza twibutse ku bya Sawuli niho je natanguye kwigira. Sawuli yagwanya agakiza cyane akagwanya ubutumwa ariko amaze guhura na Yesu maze kumuhwikira barabonye ko amuhindura twarabonye ko amuhindura mu bitabo murabona yanditse ibitabo bitari bike mu bijanye n'agakiza kuko abonye Yesu. Natwe rero twari tumeze nk'abari basuburiwe kure mu gahinga ngira muba mwarabibonye abo badukuriye imbere twega abatwamenga turi baruhebwa mbere twaherebwa kure mu kudugaburira cyangwa se mu kudufungurira ibigera batwicazanya n'abandi badushira kure bamengana igikebere twari twarabaye ntaguciriyemwo twarumva ko ngo no mu kuja kuvoma ngo batashaka ko muvoma hamwe n'abandi kera ntitwavoma hamwe n'abandi basanga dufise icyo bitwa imbizi hariya cyangwa ingeri abandi bavoma amazi meza. Hanyuma rero twebwe twagize ubuntu n'Imana kuko habaye nka Yesu. Ukwihana kwacu twihanye nka wa Musamariyakazi. Yesu yasanga kwiriba. Yego. Hanyuma rero natwe tugirirwa ubuntu tumaze kubona ivuga butumwa ridushikiye. Twakozwe mu mutima n'Imana yatwirarikiye kuko abari kubitubwira ntitwari kubyumva. Hanyuma rero ko babivuga siko twace tubisanga tumaze kwihana neza. Twaciye tunwana nabo bitwa abarundi bene wacu dusanga turatumirwa mu manza tugasanga mu manza nitwe bashira muri service tugakora kabisa. Hanyuma rero tukaca turigira ko n'iterambere bagiye kurima tukaza kurima kandi tukabona turimiye hamwe baca batangura kutwigisha n'imigenzo yo kuba twosangira. Tumaze gusangira rero ni nacyo gituma rero mu gihugu cy'u Burundi ubu amacakubiri y'amoko yakuweho n'umusaraba. Ubu rero turidegembya nkuko mubivuze ngiriye ko mwavuze ati musanze turi mu gisagara cyiza giteye igomwe. Nukuri ni gisagara nyene cya Ngozi kuko tuva ku mugwa mukuru wa Butanyerera. Ni nacyo gituma rero no muri mbona kazoza cyangwa mu iterambere dutegerezwa gukora ko biri kose dukoreshejwe n'Imana natwe tukaba mu iterambere nk'abandi. Kera abagira neza baraza tukababona bakatwubakira cyangwa bakaduha ibitungwa ariko kubera ubujiji n'imwe mu mbi yari muri twebwe mu miryango y'abatwa wacu usanga aho kwiyumvira gukora ngo utere imbere ukiyumvira ku nzu baguhaye ukamenya gusambura inzu baguhaye kandi niyo nzu nawe wayisambura ukazazana mu bitagira ikimazi kuboregwa ibintu nyene bitagira inyungu. Yari imwe mu mbi y'abadayimoni yari yaramaze gutera mu miryango y'abatwa ariko turiko turasenga iyo mwe mu mbi turiko turayirukana mu izina rya Yesu. Amen. Kugira ngo natwe tuze tugere igihe dushika natwe tube abazoraga ubwami bw'Imana n'ijuru tugere tutagira agasembwa canke umugayo. Ngira ngo murabibona muriko muratembera ubu
natwe tugiye mu minsi mikuru y'ishengero cyangwa y'igihugu eka ntaho bagaya basanga turi umwe, ahubwo naho macakubiri yari satani yari yarabivye urwanko n'ishari n'inzigo mu mitima y'abarundi. Ubu rero dusanzwe turi bamwe. Ego turashima. Ego murakoze cyane. Mwatubwiye ko mwitwa Nyandwi Bosco, nivyo? Ego. Hama rero mwatubwiye ijambo rivuga riti nkuko Yesu yahwikiriye Sawuli niko natwe yaduhwikiriye kugira dukizwe. None utushinga intege gato nk'iminota 2, wewe wakijijwe gute? Mbega igihe wakizwa ari umuntu ki? Wagendera mu zihe ngeso, ibintu bitahimbara Imana, kugira ngo nuwo bari karadukurikirana avyumve nawe asanzwe agendera mu izo ngeso ahinduke. Twebwe bwa mbere yo gukizwa, ego twe twari abantu b'abacangero, ariko mu guca ingero kandi twarakora. Gisagara, urazi Gisagara kiba kiraronka amafaranga, ufise inguvu uraronka amafaranga, ariko amafaranga nta kimazi yatugirira. Kwari ukuboregwa, kwari kwidandahigirwa nyene mu bintu bitagira akamaro. Waraboregwa cyane? Ego twaraboregwa cyane, tugakunda inzoga. Usumengo ku munsi nta matwa nsumira umengo ngo wari utunze inka ico gihe? Icyo gihe inka yaje mu gakiza. Inka yagiye kuza natanguye gutunga inka ari uko maze gukizwa kabisa. Hanyuma rero maze kuberwa umunsi wa mbere ari wo wa nyuma ufata ingingo. Icyo gihe twari twagiye twakora ku kwezi, dukorera amahera atari make muri mushirahamwe gitwa Kere International. Icyo gihe nkorera ibihumbi bishika 80. Mu mwaka uwuhe? Hari mu bihumbi 2003. Hari mu bihumbi 2002. Icyo gihe nkorera amafaranga ashike ibihumbi 80. Kandi yari menshi cyane. Kandi yari amahera menshi, yaraguze inka. Icyo gihe rero jewe ngiye kuyakorera duhembwe, nashikiye mu bintu ntari bwabone. Yego. Kuza kunywa Amstel ndumutwa. Yose ndayanywesha Amstel. Amstel zose ndasororera nabo ntazi. Burya bwagiye guca mu gitondo. Mbaza umudamu uti mbega mwongaburira. Ahubwo igitangaza cyabaye acavuga ati mbega ndakugaburira warasuma. Ndavye mu mufuko sanga sigaranya amafaranga atarenga ibihumbi 2. Icyo gihe bwaciye bwira ari ku murango ndaburiyonja. Nari umupapa w'abana amaze kuronka abana 2, bwana buto muri ko burarira. Umudamu nawe mbone yijiriwe, yabuze yaza niyapfa kubera kumva ngo naraye mpembwe, akabona nta n'ikiro cy'ifu natahanye, ahubwo gutana ikiro cy'ifu akumva ndiko ndasaba ibyo ngaburira kandi ntabisumye. Niho rero naca guhera uwo mwanya hari bwaca ari ku munsi wa 6 nikanguye mu gitondo, umutima urabura ndaburiyonja niyonje. Yego. Gusa hariho umwe muri twebwe amaze gukizwa yitwa Tanusi, akamaduhanura. Ubu mbere n'umujenama w'ishengero, umukozi w'Imana. Ubu n'umukozi w'Imana kabisa. Akamatugendera keshi atubwira ubutumwa. Bene mu mama nawe n'umutwa nye. Nawe n'umutwa. Yego. Bene mu mama kandi yari yamaze kudukurwamwa iwacu muri Gatonde, nawe arakizwa yaritavye Imana, yitwa Anita, yaritaye mu ijuru. Yego, Anita ndamuzi. Akama rero atubwira ubutumwa ati murakwiye kwihana mugakizwa. Nawe tukavuga ati two kwihana iki? Ko tutiba, tutarabarozi, atavyaha twakoze. Ivyo twabona ubuziji twagiramo twabona mega sivya, ariko tumaze gutara twasiye dusanga ari ivyaha. Niho rero hacavaga kiza. Icyo gihe mbere naduze hari kuwa 6 mu gitondo saa 1 nari nicaye hajya kurubuye, hajya kwishengero rya Pantekote. Eglise Pantekote Kanyami. Saa 1 niho nagenda kwicaraho. Aho nyene mu 2003. Mu 2003. Yego. Niho naca ngenda nkaguma mbona abantu baje bambaye neza. Yego. Banca ko bagenda. Ariho abagenzi bakaza barambona ngo guteramiye ngaho bose. Nkaca mvuga ati hamwe none abivuga mengabo cabanyirukana ati naje kubaramutsa nteramiye ngaha. Ari nabo nabwira ngo n'umuntu ndindiriye. Kumburindiriye ko amiga yinjira.
bagategura bagiye muri korale santarale bakaza banca ko bagiye gutegura kabisa. nanje nyene ndi mu gipantaro kitameshe. Yesu yari yaguhwikiriye kabisa. Nahwikiriye nka Sawuli nico gituma navuze. Ndi miguru waza atanu dukanda mbiri. Nagiye kuruhuka mu mutima numvise ingoma ya satanu. Abaririmbyi bose banca ko bagenda kuririmba. Nabona bagiye kwamenga nanje nogenda. Mugabo nkaguma nderetse ko imiryango y'urusengero yuguru. Nagiye kuruhuka mu mutima mbonye buguruye urusengero naje ndinjira. Ninjiye rero gitangaza cyabaye urukundo aho nacenda rusanga rwa mbere. Kandi nari nambaye nabi binyabati ntibampaye ikibanza kinyuma. Ishengero rya Pentecote ndarikunda kabisa. Baca bashira imbere bangira umushitsi wa mbere anyicarika ku ntebe y'imbere mu bibanza vya mbere. Umwanya bararirimba amakorali yose arahera haragera igihe mu mwanya barakira abashitsi. Ndahaguruka ndabwira ati ndi mushasha naje kwiha kabisa. Umukozi w'Imana Pastor Gode niho yarari n'ubu mwaba mumubona hamwe n'umupasiteri Evariste yari mwarimu. Ababona bose bari Evariste akora kubwiriza bwo kugisagara no kumuremera. Pastor Gode nawe akorera ku Rubuye nyene niwe muvyeyi wanje ndetse n'ubu rero bamaze kunyakira ndanzangura ndabigana ngiye kwihana ntacyo nasigaje umuntu ngiye kwihana nacyasigaje. Nihanye nk'urandura kabisa. Hanyuma candagirirwa ubuntu baranyakira. Umudamu nawe yumvise ko nihanye we ntiyavyemeye. Benye ntashe ndavuga ati burya nakijijwe nahindutse. Turatahana nyene n'uwo umukozi w'Imana Tanusi turashikana muri twebwe iwacu mu bisanzwe twagiriwe ubuntu. Itwari bwashike mu bigirwamana ngo twubake ibigirwamana cyangwa tugire ibiki. Twari gwari urugo rushasha. Ibigirwamana byari mu miryango y'iwacu n'ivyari mu umuryango wacu. Hanyuma turihana mudamu nawe arihana neza. Buro turahagaze ubu turi abagabo babikwiye neza bafise ivyuja n'ijambo. Yesu yatugiriye neza yaraturanduriye twatuzu twa mitego aho tuba mwahabonye. Kandi ubu benshi ngaha barakijijwe barakiriye umwami Yesu. Benshi nk'ibice nka 80% kabisa n'abakirisu b'Imana. Baririmbira Imana mwarabonye dufise ikorari nini ya Gatonde igiye kuririmba murabona yuko umuriro w'Imana ucumanuka. Kandi rero bafise n'amajwi meza. Ni naco gituma rero kandi tuyabuze. Nukuri mwarabibonye. Ubu rero turashima Yesu aho tugezeje. Ubwo nk'icyo nosaba abari kuri imigabane itandukanye twaba dufise abatwa kuko no muri iyo migabane hari yabo bitwa inyewa babasangwa butaka. Hari abo twama tubona ku rubuga bamwe bakiba mu mashamba. Ntitwovuga ngo twobashikako ariko twobasengera Imana. Yesu nawe akabahwikira akababohora. Maze kubabohora ubu natwe turafise ibyo dukorera mu gisagara cya Ngozi. Ubu natwe turakoresha turatunze inka turatunze n'imiryango. Kambere nutwo tudandaza turadufise. Ibintu bimeze neza ntitugenda mu ngoro y'Imana imwe misa. Turakorera Imana bikwiye. Twavyiboneye inyuma ya kamera. Muba mu nzu nziza z'amatafari ahiye. Amatwi ansumira turumva ko wowe uri n'umudandaza ugenda ugapakira ifuso y'ibintu ukadandaza miliyoni 20 Mwumva Imana yarakoze kweri yagukuye mu kaboregwe. Mbe yaba ukiboregwa ubugeze ku rwo rwego? Oya ntavyo twari gushikako. Ni naco gituma twebwe twahisemwo kugira nico gituma twafashe agakiza tugafata nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Cyo twasaba ahubwo twakangurira abatwa bene wacu aha muri zintara zitanu zacu tugasenga Imana gose. Ari abo tuganira duhurira mu manama tugasanga bamwe na bapastori b'amashengero kanaka abandi nabavuga butumwa. Icyo turagishimira Imana ahubwo babatwanyene pastor abandi n'abakozi abarimu mu masengero atandukanye abajenama mu masengero ya Fekabu n'ahandi. Twaje dusanga rero agakiza kamaze gushika ntibigeze badukumira. Baratuyegereje mu bikorwa byose. Ubu dusanzwe turumwe. Ni nacyo gituma rero twokangurira
abatarihana nabo bakakira agakiza, kuko agakiza niyo soko y'iterambere y'ibintu byose, niho byose bizobonekera. Ntaguciyemwo nabonye iterambere ngaha kandi rikomeye. Nabonye aha turiko turakorera ikiganiro hari sare nziza cane mwubatse, sare mwakiriramwo abantu, mugiriramwo imisi mikuru. Mbega twabonye n'inzu nziza cane mubamwo z'amabati, eka abantu bameze neza barashajije. Mbega yoba ari umugira neza, nta mugira neza yarabafashe mu mugongo? Ubisanzwe twebwe nuko nyene turi muri babandi batatinya Yesu yamaze kumara ubwoba. Egome. Ibaho byazananye twaragiye muri leta twegera aya maradiyo yacu turatanga ibiganiro. Ego ntaguciyemo kandi twumvise ko uri muri batatu barongoye iyi ntara ya Butanyerera baserukira abatwa mu ntara yose ya Butanyerera. Nivyo uko nukuri numvise ababivuga nivyo nyene uko nukuri. Ego uri muri batatu ego barongoye baserukira abatwa mu ntara yose ya Butanyerera. Ego mwiterambere n'ibindi bijanye no guhugura abatwa kugira ngo baje mu mbono kazoza y'igihugu, mu kurima, mu korora kabisa, n'urudandazwa tutarusize inyuma, kuko mu mbono kazoza nivyo birabamo. Ivyo rero twabonye twizigirwa uko ntituzi icyo batugomwe, ntituzi nimba biyumvira, sinzi icyo babonye. Habaye Imana harya bararavye abona murafise imigambi myiza, murafise ico mwofasha abandi, mwohanura abandi, baca barabagoma ko namwe mwoja mu gufasha kugira ngo n'abandi baterambere bataratera imbere nk'uko iryo zina rivuga, batera imbere biteza imbere. Ivyo nivyo turimwo, turiko turigisha cane mu kurima kijambere, na cane cane twebwe twasaba nuko twova muri irya miryango ukamenga n'izinga riri kwa ryonyene. Twasaba yuko natwe twonkwana neza tukabana neza, niho iterambere ry'agakiza twoca turisika ko bikwiye. Ubu rero tumaze kuronka umugira neza, twarayaze turamushingira intahe, turavuga ati twebwe icyo dukorera ubu twaratandukanye na bya bindi byo kumva ngo umutwe umukoreye umubakiye inzu acayisambura cyangwa umuhaye intungwa acayirya. Twebwe iwacu suko biri, turafise inka ngaha twahawe n'umugira neza, turorora. Ubu turiko turiga no kurimaho twarabimenye, turarima tukimbura, mbere tugacagurira n'amasoko. Hanyuma ku sare nayo twasavye ikintu cyubatswe nka kumwe dukeneye kubakwa, twiyumvira natwe nk'uko twokubaka natwe inyubako z'ibisokuru. Nico gituma twasavye iyi sare nziza. Iyi niyo twahaca tukarengana, abana bacu boza barabati ba papa basokuru bagize ikintu gikomeye kudusabira inyubako nk'izi zikomeye. Naco gituma mu bisagara tudakwiye gusaba ivyo turya, tukwiye gusaba inyubako, amashuri n'ivuriro, kugira ngo bize vyitirirwe natwe nk'abatwa twatwaye ico gihe cyangwa twaserukiye abandi, bizo ibikorwa vyiza bizoduherekeza. Murakoze. None mwamuvuze kumugira neza, uwo mugira neza yoba yarabafasha mugongo kugira ngo mushobore kugera kwibi vyiza byose, yoba arinde? Mugira neza Amidu asanzwe ni nk'umuvukanyi wacu muri iki gisagara cya Ngozi. Amidu aratuzi neza uko turi, uko twabayeho, kuko twakoreye iwabo. Ari umwana mutonya, ariko akaguma yiyumvira nyene ku buzima tubayemwo. Hanyuma araheza atwiyumvira ko aradutemberera, turayaga neza. Tumaze kuyaga rero, ni nacyo gituma twase tumubwira imigambi mikuru yuko dukeneye kugira uburaro bwiza. Nicyo kivugo mu Burundi gihari, ni kugira aho uba ukubahwa. Hanyuma ugize aho uba ukubahwa, niho ugira n'iteka ufise aho urara. Hanyuma rero aje turagiranira ibiganiro. Ubu ngaha aramaze kubaka inzu z'ababa 25 z'ababa 30. Ego wo Amidu afashanya na leta. Afashanya na leta, acisha mu mugambi muri leta, ariko ikicaro gikuru na ba Espagne nibo badufasha.
bo muri leta ya Espagne abazungu baraza bakadufasha mu kijanye n'indero y'ugwaruka no ku magara y'abantu natwe turivuza sinka kumwe kera bavuga ngo umutwe akomeretse ngo yivuza ivu cyangwa ngo agwaye ngo amwivu cyangwa ngo amwivyondo unako turaja kwa muganga nk'abandi nicyo gituma mubona naka kajisho asesuka ubu turivuza ikagenda neza ego. None uwo mugira neza Amidu yavuze yipfuje kubagirira neza, ivyo vyaje gute, vyatanguye gute? Mbega we uko twumvise ko afise uwundi muntu bakorana mu gihugu ca Espagne, vyaje gute? Twaraganiriye, yaradutembereye turamuganirira ubuzima tubayemwo. Aravuga ati jewe sinemeye ubu mugabo ndafise umugenzi nzoza nagutembera, niyabona kozwe ko mukamubwira ivyiyumviro vyanya kumva biramufashe ntazobura icyo atereye. Tumaze kuganira biramutuzaniye, twaramwakiriye turayaga turamubwira ivyiyumviro vyacu. Amaze kuvyakira rero niho yaciye atwemerera catangura kudukorera kimwe kimwe. None urabona aho tugeze ubu twobishima, kandi rero ntari mu bazohagarikira ngaha, arabandanya. Ubu turiko turasenga, murabona ko twarose isare, ubu turiko turasenga mu kijanye n'amagara y'abantu kugira ngo turabe ko yoduha ivuriro canke ifarumasi kugira nako ngo turonke aho turonka imiti. No kwiyungunganya twaramusavye ko two kwiyungunganya dukoresheje mu rudandazwa canke mu bindi bikorwa twokora by'amaboko yacu kugira ngo twoye gusaba, ahubwo natwe tuzobe mu migwi y'abaza gufasha. Natwe hazogera igihe natwe tuzipanga tuvuga ati dutemberere intara kanaka tuze gufasha abatwa bene wacu mu vyiyumviro cankwe mu byo tugiye tubashiriye. Murakoze cyane. Mwavuze ko wo mugira neza Amidu akorana n'uwundi muntu wo muri Espagne, kandi mwavuze ko batabafashe mw'ibi vyo kubakira isare, hariho n'ibindi bikorwa bitandukanye ngo mw'iterambere ry'indero. Be mu vyerekeye indero n'ibiki babafashije? Kudufasha mu kuturonsa ibikoresho by'abana b'ishure, ego amakaye, amakaramu n'ibindi. Reka n'umwana yize muri kaminuza baradufasha bakiga gushika muri kaminuza. Hanyuma n'ikindi mukijanye n'amagara y'abantu naho araturosa zirya karata kamuzo kwivurizako mituwere zose ku mwaka turamaze nk'ikiringo c'imyaka 5 atamutwa yisopa baturihira izo mituwere mu kwivuza. Naco gituma mu kwivuza niyo baho ku mavuriro akomakomeye. Twebwe niyo baruremvye turafise amasezerano abatujana kuri amavuriro akomeye, kuri hopitale cankwe hajya muri za kiriniki Kinyami turaza kwivurizaho. Eka nta muntu ashobora kuturembana. Ubwitangaza cyabaye hariho umwana yari yavukanye ubumuga, ubu baramujanye muri Espagne mu myaka 2 iheze. Umwana yaje asanga n'abandi mu bumuga bwari bwafashe. Yavukanye ubumuga ameze gute? Yari yavukanye ubumuga bwo mu maso, ikintu cyari cyavyimbye mu maso. Hanyuma rero ubu n'umwana ameze nk'abandi, yaratembereye n'abarurira indege baramujana muri Espagne. Umwana w'umutwa yarurijwe indege ajanwa muri Espagne kuvuzwa. Bikozwe nande? Bikozwe na Amidu nyene. Amidu uwo wundi muntu wo muri Espagne yamwakiriye uwo muzungu we yitwa ngo iki? Yakiriwe n'umuzungu n'umuryango munini wagutse w'abazungu. N'umuryango wagutse? Wagutse, burya nabone baje nk'umuryango. Ubwo waserukira yitwa Irene. Ni ya foto wanyereka, ifoto y'umuzungu yariko yabagendeye ngaha. Yatugendeye ariko arabumba inkono. Tumwigisha mu mwuga w'iwacu. Abaza hajya ariko arafata kungena imico kamo yaho twahereye. Yitwa Irene. Bibaze ko rero mwoshima mugashimira uwo muvukanyi Amidu yabahuje n'uwo muryango udasanzwe muri Espagne userukiwe n'uwo Irene. Baze ko mwabashimira. Musanzwe turabashimira cyane kandi turabasengera. Nukuri Imana izosishikare kubakomeza, ibakomereza amaboko
Ego. kandi nitwiyumvira yuko vyoherera ngaha. Mbe muri Espagne urahazi? Ni mu ntumbero yuko banyemereye ko bazonjana ku ntembereza. Egome. Bafise yuko bazonjana nanje ntembere mu muryango wabo. Ego. Nanje nzoze ndyohewe cyane. Ego. Zoba ari umunezero udasanzwe. Nanje numvise ko ngena natemberezwe mu muryango. Maze kuronka umuryango hariya. I Madrid. I Madrid dusa turyoherwa gose. Ego. Ego. Kandi hajya muri Espagne tugiye mu iyobokamana ni hamwe Yona yagomba guhungira ahunze Imana. Ego. Murabona Bibiliya kitubwira ngo Yona ngo acafata ubwato ngo ahungire i Tarushishi. Ego. Hari i Tarushishi yarahungiye Imana ikanka naho muri Espagne. Naho uyu munsi yitwa Espagne. Neza cyane. Murumva ko byose bigenda bikurikirana isano. Nico gituma rero bafise urukundo. Ego. Nukuri natwe rero turabasabira. Ego. Umugambi waguke ahubwo mu Burundi tuze dutera imbere cyane. Na cyane nko mu miryango y'ubwoko bw'abatwa. Abo kumva iyi ntahe cyangwe ubutumwa buciye kuri urubuga Rwasabanegwa TV. Bakurikirane kudukurikirana badufyondere kuri sabone. Hanyuma ibiganiro byacu bize baryohere. Murakoze cyane. Ego. Murakoze twagira tumere nk'abarangiza. Ni ikihe kintu ko dukurikiranye intahe yawe mwatubwiye ko byose byatewe n'ukuntu mwakiriye agakiza? Ati kuko iyo umaze kwakira agakiza urahinduka, Yesu akaguha ubwenge ukaja mu iterambere. Mwatubwiye ingene mwaciye mutangura kuza muraja mu mashirahamwe y'uburimyi, mukaja mu bandi mukarima, baratangura barabashima, batangura barabagira abakuru babo, hanyuma muratera imbere n'amashirahamwe yandi arababona arabateza imbere. Bihereye guki ku kwakira agakiza? Iyo wakira agakiza ntusubira kwiheba, usubira ukabona ko umuntu nk'abandi. Mwatubwiye ati aho dusengera baradushize imbere, turi mu makorare, harimo abapaseri, hamwe abakozi b'Imana, nta kintu na kimwe badukinga. No ku meza tuba turi kumwe, no mu gikoni aho bategurira imfungurwa tuba turi kumwe, natwe turiko turategura imfungurwa z'abashitsi. Ati ntibatunena nka kera aho usanga batemera ko munavoma kw'iriba rimwe. Ni ukuvuga muri make vyose ubikesha Yesu yaguhamagaye. Kuko iyo ataguhamagara ngo witabe, nabo bagira neza ntibari kukubona. Waguma uri muri za nzoga, ntiwaja muri ya mashirahamwe, kuko wari kuguma wibereye muri za nzoga za Amosteri. Bigatuma rero nabo bagira neza batazigera bakubonamwo ubwenge bwo kwiteza imbere. Muri make rero urashima ko vyose vyavuye mu kwakira agakiza? Muri byose niho nyene bibonekera. Ego. Kuko ubwenge ni Imana. Ni Imana ibutanga. Ni Imana ibutanga. Ukubaho uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge. Ego. Mu bisanzwe n'ubwo turiko turaraba, ndiko ndaraba nyene hariho busanga batarakizwa. Umuravye ukamubaza ivyiyumviro. Ego. Ivyiyumviro vyiwe ntusanga birashe. Umenga yiyumvira kuba yorarariye gusa, yiyumvira kurara basavunguye n'agahuzu ubwo kagura, kwiyumvira kukamesa, kugira urutonde rw'umubiri wiwe musanga bifise. Biraje gituma rero twebwe tumaze kubona Yesu amaze kutugira neza, akaturobanura nk'intama mu mpene, natwe dukakira agakiza neza. Nico gituma natwe twaciye tugira ubuntu. N'ubu rero aho tugeze ubu turashima, kuko ubwizigirwa ntandi bubona, bama mubibona no muri leta gusa. Bumvise umuntu arakijijwe, mu kuroswa akazi biba vyoroshe, kuko baba bazi iti ubu umuntu azoyobora neza. Murabona guhera hasi gushika hejuru, bumvise ati urya muntu arakijijwe, mu kumuha amabanga n'ibirigo baraseranguza, kuko bavuga ati urya muntu azoyobora neza, kuko arasanzwe abifise neza, kuko ntacizigoramye, arazigorora bikagendana, atumbereza ukuri. Natwe nicyo twifuza kutumbereza ukuri, hanyuma Imana nayo zoshikare kudukomereza amaboko, shishikare kuduha ubwenge. Bisaba ko dusaba nka Salomo, dusaba ubutunzi cyangwa ngo dusaba ibindi, dusaba ko Imana yoduha ubwenge
ibisigaye navyo dukoresha amaboko yacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Natwe dushishikare gukora, umwe wese nakangurira umwe wese aherereye mu ngabire ziwe, ari ukurima, ari ukudandaza, ari ukorora, guhera ku rukwavu mbere no kwipanya. Ivyo ari intumbero y'Imana, iragukura hajya nyene kakuzamura ukaza imbere nk'abandi. Turabashimiye cyane. Hanyuma none mwashimiye Amidu, mwashimiye n'uwo muzungu mwatubweho yitwa Irene. None niki mwobasaba uko hagiye ushimye ngo abayongeje munashimye abayongeje ikindi twosaba twe twarasavye turabona mu kijanye n'inyubako birakunze ariko rero umwuko bamubawuca ati nikiriko twasavye yuko mu kugira ngo n'inyubako zibungwabungwe yuko twosaba bakaducira hirya no hino tugashinga amashirahamwe canke amakoperative ay'uburimyi canke ubudandaji canke ukorora kugira na za nzu izizoba inzu z'imisaka ahubwo zizoba inzu zihunda ibigega. Hanyuma kugira natwe ingenzi zidutembereye nk'uko mwadutembereye mugende mufashe no ku mazi kabisa, mwumve ko Yesu agira neza. Amen. Turashimiye namwe mwatwiyumvire ko mukatuzanira uru rubuga Sabanegwa TV. Rero murashishikara kuguma mutera inkunga hirya no hino, tuvuze ngo vyogarukira ngaha, muratemberera n'ahandi mu bindi bisagara. Ngira ngo Imana yarabahezagiye cyane, barahezagiwe. Hanyuma kugira ngo nahone bagira ico bavuze, kugira ngo natwe dushishikara amajwi menshi dusaba ibisabisho byacu bishikire ku ntebe y'Imana inyiganze nyaruke kudutabara. Hanyuma none mwavuze ko wo Amidu n'uwo Irene bakora ibyo ibikorwa by'ubugira neza babikora baciye muri leta, bakabibakorera bizwi mu nzego. Niki mwosaba leta y'u Burundi? Leta icyo twayisaba leta y'u Burundi mbe murayishimira nayo? Turayishimira bivanye naho tugeze ubu kabisa. Icyo twasaba leta, hari ijambo umuvyeyi Sebarundi yigeze kuvumerera ku munsi mukuru w'abasangwa butaka mu mwaka uheze mu ntara ya Bujumbura. Aravuga yuko abatwa akwiye kuturosa amatongo. Rero umuvyeyi wacu nadushirire mu ngiro, tumaze kuronka amatongo dukoreramwo imigambi, tukarima tukorora, natwe ejo cyangwa hirya y'ejo nivyo tutobona abana bacu bobibona cyangwa abuzukuru bacu. Hanyuma nibadushira mu makanda baze bagende bashima ati Sebarundi yaragize icyo dukora kugira nawe niwe papa w'u Burundi, aradushiraho abandi bana bari. Natwe tuze tunezerwe mumbono kazoza 2040 no mu 2060 mu gihugu giteye imbere. Murakoze cyane. Niki naco osaba abandi basangwa butaka canke abandi baterambere bari mu gihugu cyacu Burundi aho baherereye hose batarakira agakiza? Cyane cyane twumvise ko kwakira agakiza ari iryo ryabaye isoko ry'iterambere, n'aba bagira neza baje babagana kubera ukuntu babona namwe mwatanguye kwiteza imbere, kuja ahabona no mu mashirahamwe. Ivyo navyo mukaba mwabitewe n'ukuntu mwakiriye agakiza, Yesu abakura uruhuni ku maso, murabona ko namwe muri abantu nk'abandi. Niki wobwira abasangwa butaka boba bakigendera mu bitagira ikimazi bari hirya no hino? Nigiki wobahanura? Cyane cyane je nk'icyo nkunda guhanura abatwa bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi. Icyambere ni ukwakira agakiza kabisa, kandi icyo cyambere cyo bakingenzi kuko agakiza niyo soko y'iterambere kabisa. Hanyuma bagaca niko kuko agakiza kamara ubwoba, bigatuma ushika aho utoshobora gushika, kuko urasenga hanyuma ukavuga ati Mana mpijambo ndafise urugendo cyangwa nzoza kubaza mstanderi cyangwa chef de zone ndongora. Rero ume kumara ubwoba, wanashaka ugapfuma wisonzesha, ukavuga ati ume kugira ijambo kwa mstanderi kabisa, ngende ndamubaze ikijanye n'iterambere
ndakisurirwe ko hanyuma kandi mbone yuko nakumiriwe. Ni nkuko rero ubabonye wambaye ikoti eka nawe wambaye ikoti natonda aba mu biro bavuga turya ari mu bategetsi ahubwo ni mu mubonana kandi ba wasenze Imana ikigukura ikiguha icyubahiro n'iteko ugashiramwo agakositimu ni karuvati Imana ikiguhuza n'abakomeye Imana igashiguhuza n'abakomeye gashavuga ati ujya muntu maze mumureke tumwakire abagiye bacoce yubacako wowe ijambo ryawe risagisha urwakira ivyo narabibonye nicyo gitangaza nabo abamubona ko twama tumanuka Bujumbura ubushikiranganje twarigeze kurara iwanyu tugiye gusaba ivy'amabati hari hakiri ministre wa solidarite ujya nicaye nzi ujya mu twakazi hanyuma turagenda mwarabonye ko tushikayo kandi twakumiriwe twarakiriwe kandi byo twasabye byarisho nuko rero navyo turabishimira Imana hata rero utasenga Imana bijya ntibopfa gushikajya nico twasaba rero mbere uko icyo tsinda ubwoba nagakiza ni Yesu ubwoba bumve ko abarundi nk'abandi ibyo bashaka gukora nibabikore barime bashore ubu ntibazobikura ntibazobakumira ngo ntitubigura si ivy'abatwa n'ubu wosoro mirengarenga gashora ubu ntibavuga n'ushoye ivoka ubu ntibavuga n'ushoye icyamwa ushoye umugu cy'umuntu wese akwiye gushora icyo yarose nashore bamugurire kandi atsinde ubwoba nicyo rero twosozerera ko tubashimira tugakangurira rero abo batwa bene wacu bari hose mu ntara y'u Burundi yuko boshyira imbere ivyiyumviro vy'agakiza no gukora uko Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko y'umuntu nehezagira umunebwe nta munebwe yigeze ahabwa ijambo no kumana oya dushaka natwe tuba amatara cyangwa tube muri nka za nkumi cyangwa tube muri nka bamwe bahabwa itarano tuzihabwe nk'abazidandaza ahubwo tuze twerekane yuko twazizungutse kugira ngo twongerwe n'izisigaye murakoze cyane nuko murakoze turabashimiye cyane nkuko twaganiriye neza kandi Imana yaduhezagiye tukaba tubakengurukiye tubashimira uyu mwanya mwaduhaye twasanze mugomba kuja ku kazi ko turazi murafise ubuzi bukomeye cyane mukora ariko mwaduhaye aka kanya turaganira Imana ibahezagira turabashimiye yego namwe ibahezagire cyane natwe turabashimiye cyane turashimiye n'abakunzi bacu bariko bazodukurikirana kuri runo rubuga rwa Sabanegwa TV tubabwira bagire sabone bongere bafyonde kuri urukumu duza urukumu rumeze gutya rwitwa jeme afyonde kuri jeme bagire na partage kuri sabone Imana ibahezagira murakoze yego